Nshuti bagenzi mudukurikirana, ndongeye kubaramutsa cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye. Kuri uyu munsi kwigenekerezo rya 8 mu kakaro 2020 tugira turabire hamwe icigwa ca kabiri ku munsi wa kane, aho umutwe w'icigwa uvuga ngo gusabikanya uburambe bwacu. Tukiraho tubanze dusenge. Uragororoka mutanga bugingo, uruvyagiye ahera cyane hategerwa n'inkozi z'ibibi kiretse zihanye. Kuri uyu munsi tugira twige icigwa kitwereka ukuntu dusabikanya uburambe bwacu. Turataramukije umwasatani aba ari wowe wiganzira ahantu. Ndagusavye n'abagiye kunkurikirana batahure bagira ico bakuyemo, kugira ngo mutanga bugingo tuze dusabikanya uburambe bwacu. Ndabigusavye nizera ko ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Rero kuri uyu munsi wa kabiri ku cigwa kigira kane turahabona umutwe w'icigwa uvuga ngo gusabikanya uburambe bwacu. Rero gusabikanya uburambe bwacu, hari inkuru ya Paulo usoma muri Ivyakozwe n'Intumwa 26 igice cose. Ukibandanije urabona ukuntu atwigisha ukuntu natwe bwe dukwiye gusabikanya uburambe bwacu. Iki cigwa kiravuga ngo tuhabona intumwa Paulo ahagaze nk'imbohe imbere y'umwami Agiripa. Ngaha yibwirira umwami ubwiwe. Paulo yatanze igishinga ntahe ciwe bwite, avuga ubuzima bwiwe atari gusa nk'utoteza intumwa za Yesu, ariko kandi inyuma yo guhinduka kwiwe ubuzima bwiwe nk'icabona ca Yesu hamwe n'isezerano ry'umuzuko w'abapfuye. Rero turabona uyu mutwe w'icigwa uvuga ngo gusabikanya uburambe bwacu. Uburambe bwacu hariho abantu batagitahura, ariko muri iki cigwa cyo kuwa kane birabisigura neza. Paulo yari umuntu w'umusirikare kandi w'umwicanyi, yica cyane cyane abakozi b'Imana, aho asanze abakristo bateraniye yaba umuntu abagwanya kabica cyane. Rero niho umunsi umwe arabanza arica mu gihugu ciwabo i Yudaya, ariyica araheza abakristo. Amaze kuvuga ati reka ababi wabo bamutumye ati bajya baherezi bakuru bamutumye genda wice kiriya gisagara naco ci i Damasiko. Paulo ntiyaretse kugenda kubera niko kazi yarafise. Aragenda be nabo bajanye, aragenda. Usomye neza igitabo Paulo yanditse ajya amasomo ya Paulo, urabona aho Yesu yamwiyeretse ariko agena i Damasiko agiye guhonya ubwoko bw'Imana. Imana iratindira imwereka ati Paulo ni iki gitumye uhiga umwami Imana. Paulo amaze kumva iryo jambo Imana imubwiye, acabona yuko Paulo ivyo yari karakora, ivyo bibwira mu mitima iwabo muri kirya gihugu ciwabo atari ivyo, ahubwo ivyo yari karakora ari ubusa, ari icaha. Rero Paulo niko kuca avuga ati jewe ndahevye, reka nsubire ku murongo kuko ivyo ndiko ndakora atari ivyo. Paulo acaja mu isinagoga arasenga. Agiye gusenga, babandi babaherezi bakuru bamutumye ivyo agenda gukora, Paulo bamusanga mu rusengero yagiye gusenga, baca bagenda kumuronderayo, baramufata bamutwara ku mucamanza Agiripa, bamutwara kugira ngo avuge impamvu yaretse gukora ivyo bamutumye. Turabandanya iki cigwa ukuntu cabandanije kigenda. Igihe Paulo yahindukira ni mu nzira igana i Damasiko. Ni hamwe nariko ndababwira ko Yesu yamwiyeretse ariko aragana mu nzira ija i Damasiko. Umwami yamubwiye akoresheje aya majambo: kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye nkubwire umukozi wanje, n'icabona co gushingira intahe y'ivyo mbonanye n'ivyo nzokwiyerekamo. Iri jambo turaribona mu Vyakozwe n'Intumwa 26 ku murongo wa 16. Imana imaze kumwiyereka, Paulo yaciye ahindukira agenda gushingira intahe imbere y'urya mwami, y'urya mucamanza Agiripa,
yiregura. Usomye neza ibyakozwe n'intumwa urabona inkuru neza ya Pawulo ukuntu vyagenze guhera mu buto bwiwe, nawe nyene yaravyivugiye ashinga intahe. Rero ngaha turabwirizwa ukuntu dukwiye kuza dushinga intahe ivyo Imana iba yadukoreye. Pawulo yaravuye mu buja, Pawulo yaravuye mu bwicanyi, araja imbere y'Imana arashinga intahe ari imbere yo kwa mwami Agiripa yiregura ibintu Imana yamukoreye. Rero umutwe w'icigwa uratubwira ngo gusangira uburambe bwacu. Nibwo burambe rero Pawulo yasangije bene data, ni nabwo yadusangije muri irya somo ry'ivyakozwe n'intumwa. Rero natwe urashobora kuba waraciye mu bintu bitandukanye ariko Imana ikakwiyereka. Rero muko ukuntu Imana yakwiyeretse ntuce uvyiherezamwo, irifo kuca uja hajya imbere y'urusengero ugatanga igishinga ntahe cawe, igishinga ntahe cawe kigira benshi gihinduye, kuko hariho abo muba musangije ububi, abo muba musangije ingeso, iyo babonye nawe we wahindutse nabo bahinduka. Hari iyindi nkuru y'umuntu zega Pawulo hamwe na Yohana. Yohana nawe nyene Imana yaramwiyeretse igihe amuterera mu ntuzega, igihe amuterera mu ngunguru y'amavuta. Ici Imana yamukoreye yaciye ava yari umusore kandi mwari muzi ko ari umutama. Reka tuhasome. Naho Yohana na Pawulo bagize ubuzima butandukanye, bose bahuye na Yesu bwite. Ubuzima bwabo bwo kubana na Yesu ntabwo bwabaye ubw'ikiringo runaka co muri kahise, bwabaye ubuzima bubandanya kandi bwa misi yose bwo guhimbarizwa urukundo rwiwe hamwe no gutambukira mu muco w'ukuri kwiwe. Muri iki cigwa turabona ukuntu Pawulo yagiye ashingira intahe Imana, avuga kahise kiwe. None wewe uri kuranyumviriza kuvyiza Imana igukorera, ni kangahe uraja imbere y'Imana ugashingira intahe? Kuko iraturinda amagisida, ikaturinda ingwara, ikaturinda ndetse imitego yose ya Satani. Imana ikaza irategura imitego Satani yaduteze. Ni kangahe uriyumvira kuja imbere y'Imana ugashima? Rero turakwiye guhinduka tugahindukirira umwami, kuko nayo idufise ko urukundo ruhebuje nubwo turabanyavyaha. Uguhinduka mbega koba ari gusa ukwa kahise? Nimusome inyandiko ya Ellen G. White kubagiye bibaza ko uguhinduka kwabo ko muri kahise arico kintu gihambaye kuri bo. Dukwiriye iminsi yose umwe wese muri twebwe kwama duhinduka. Rero turabwirizwa kwama duhinduka, tukabwirizwa kwama dushinga intahe vy'Imana yadukoreye, niko kugendera mu kuri kw'Imana. Kandi iyo tubwiye abandi ivy'Imana yadukoreye, tuba turiko turavuga ivy'ukuri kw'Imana vyiza Imana idukorera. Imana ibafashe abantegereye bose, mugire uguhinduka nk'uko Pawulo yahindutse. Nivyo ndabipfuriza mu izina rya Yesu. Dusenge. Uragororoka mutanga bugingo, wewe wemeye kubana natwe muri iki cigwa. Ndagusavye abantu bose bankurikiye bagire ihinduka, batanga ibishinga ntahe vy'ivyo ubandanya ubakorera. Ndagusavye nizera ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu.